Itangazo nimero 40 Gakwabo Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ririmwo ivyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Uburundi bwama bwifatanije n'amakungu mu gukeza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro, akaba ari itariki ya 21 Nyakanga nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryabishikirije mu ngingo ryayo inimero 55 Agakwabo 282. Uyu mwaka rero w'ibihumbi 2024 uyu munsi amakungu awukeza ku civugo cultiver la culture de la paix, mu Kirundi tukaba twovuga yuko ari gutsimbataza umugenzo canke umuco w'amahoro. Igenekerezo rya 21 Nyakanga uyu mwaka rishitse mu gihe hari intambara kw'isi nko muri Ukraine, muri Gaza no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buseruko eka n'ahandi. Izo ngwano ziriko zitikiza inganda, tutibagiye inzirakarengane zigwa mu mporero cane cane abakenyezi n'abana. Nivyo uyu munsi igihugu cacu c'u Burundi kirafise amahoro, mugabo nukuza turavunira akagohe abarundi cane cane urwaruka, tukabibutsa iyo tuvuye, tukabibutsa yuko twigeze guca mu bihe bigoye cyane nko mu gihe c'imyaka y'igihumbi 1922 n'igihumbi 1923 habaye ihonyabwoko ry'abahutu b'i Burundi. Muri ico gihe nyene n'inyuma yaho bagandaguriye incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior muri Gitugutu igihumbi 1993 gushika ku masezerano yo guhagarika intambara yasinywe hagati y'igisirikare ca leta n'umuhisi Petero Nkurunziza twabuze tutanka ku izina ry'umuhari CNDD-FDD mu 2003, harabaye ivyaha biturutse ku ntambara n'ibindi vyaha ndengerabutungane vyakorewe abahutu, abatutsi n'abatwa, tutibagiye ejo bundi mu 2015 igihe igihugu cacu cahatswe kugwa mu ihumbi. Abato n'abakuze, imisore n'inkumi, abakenyezi n'abagabo, dutegerezwa kuzirikana ko dusangiye impetso tukubaka Uburundi burangwamwo amahoro arama ata murundi numwe akumiriwe. Gutsimbataza amahoro rero ni igikorwa ca misi yose kiranga umurundi wese ata numwe avuyemo. Abategerezwa gufata iya mbere n'indongozi zose mu bisata bitandukanye vyose, haba mu ntwaro executive, mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka parlement, mu butungane judiciaire, mu migambwe, mu madini, mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'ahandi. Umuvyeyi wese ategerezwa kubishira mu ndero azotekerera umwana w'umurundi wese. Kuri twebwe abakuze, umugenzo mwiza wo kugendera ubuntu k'umunyamahoro dutegerezwa kubigendera aho turi hose, mu kibano, ku mitumba canke mu makaritiye tubamwo, tutibagiye ku kazi aho dukorera akamisi yose. Nk'uko igisata ca ONU bita UNESCO idasiba kuvyigisha, intambara zifise inkomoko mu mitima y'abantu, arico gituma ari mu mitima y'abantu nyene dutegerezwa kubaka inkingi z'amahoro arama kugira dukinge ivyaha vyose bisinzikaza agateka na muntu. Tuje hamwe twese rero twubake Uburundi bw'amata n'ubuki uko basokuru babitwifurije. Iyi tariki ya 21 Nyakanga uyu mwaka w'2024 nakaryo kuri iyi nama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko n'andi mabi asinzikaza agateka na muntu ONPGH ko kwifatanya n'inshuti zacu zo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu gahinda n'umubabaro mwinshi kubera intambara. Tukaba twongeye gutera intege leta y'u Burundi kugira ibandanye gufasha igihugu ca Kongo RDC gukingira no kubahiriza
imbibe zacu. Twibagire kandi ko iyi tariki ya 21 Nyakanga uyu mwaka igeze abanyepolitike bariko bitegurira amatora y'ibihumbi 2025 aho kazoba arakaryo ko gutsimbataza demokrasi ituma inzego zishinga imizi hamwe abashinga amateka abakenguza amateka n'abampanuzwa jambo ba komine basubirira abahahora atashari n'inzigo. Abahiganwa bose bakazokwemera ibivuye mu matora, uwufise agahigihigi nawe akazitura inzego zibijejwe. Ntitwosozera iri jambo tudateye akamo abavukanyi bacu bahunze iki gihugu cane cane abo mu 2015 bahungiye mu bihugu vya Buraya, tukaba tubasaba guhunguka mu gihugu cabo c'amavukiro. Abo bitazokundira nabo tukabasaba ko bo kwifatanya n'abandi barundi baba diaspora bariko barafata iya mbere mu guterera agacumu k'ubumwe mu migambi y'iterambere kugira ngo imbona kazoza yo kubaka Uburundi ngo bube igihugu cifashe mu 2040 bube igihugu giteye imbere mu 2060 ije mu ngiro. Mbere tuboneyeho akaryo ko gutera intege leta y'u Burundi iriko iratahukana impunzi ubwinshi. Ubwa nyuma twese hamwe tugendere umugenzo mwiza wo gutsimbataza amahoro, ni naho tuzoba turiko turakinga amabi y'ihonyabwoko aturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka ka zina muntu. Bikaba bigiriwe i Bujumbura igenekerezo ya 21 Nyakanga uyu mwaka. Umukuru wa NPGH umushinga amateka Mutabazi Jean de Dieu, murakoze.